Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cyane mwebwe musanzwe mukunda gukurikirana kino kiganiro cyitwa igitondo gishasha dusanzwe tubashikiriza mu majambo tuba twabateguriye ndabaha ikaze muri kino kiganiro ni jewe Jean Imana yambona namwe ndakibashikiriza kandi namwe nakibatunganije igihe cyose ndafise amajambo nagomba ko dusangira abonekana mu ndirimbo inimero 661 nako mu ntunge muri za ndirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo cy'ikirundi nimero 261 niyo majambo tugomba dusangire muri kino kiganiro cyacu tumaze iminsi tuko turavugana ku bijanye na mpemu yera kubera ko murazi yuko dimanche renganye twahimbaje cyangwa se twibutse ko hariho umunsi mpemu yera yatanzwe mpemu yera yaje ku ntumwa nk'uko zari zarasezeraniwe na Yesu Kristo akiri kumwe nazo. None rero dusanga ano majambo nanyu navuga kuri mpemu yera mu ntumbero yo gushishikara kwerekana yuko mpemu yera tumukeneye, mpemu yera ari kirumara, mpemu yera kubaho tutamufise no kubaho mwirinde no kubaho mu buzima novuga ngo buri en danger. Imana tunedutabara dusoma no majambo rero mu ntunge navuga ngo mpemuwe mufasha wacu uhora uduhumuriza uturongore utwengenga mu mahanga tuja iwacu, abarushe ubakomeze ubumvishe ijwi ryawe bihamagara ngo ngwino kuri jewe unkurikire. Kino gitero ca mbere mu bitero bitatu mbona iyi ndirimbo ifise. Igitero ca kabiri naco kivuga ngo mpemuwe mukunzi wacu duhumurize dufashe ntidukekeranye namba ntitugendere mu mwiza nitwageragezwa nabi twankiwe n'ukwizera duhamagare uti ngwino kuri jewe unkurikire. Imana yacu nihimbazwe. Igitero ca nyuma kivuga ngo mpemuwe muvunyi wacu ndamutse ntsinzwe n'urupfu nshitse ku nkombe y'uruzi ngatakishwa n'ubwoba nti mbega ndarujabuka nti mfasha kubw'amaraso umpamagara uti ngwino aho naguteguriye. Imana yacu iragahezagirwa naho ariyo isanzwe ihezagira. N'ano majambo kandi binkundiye kuko numva ari amajambo yumvikana kandi ari isengesho, kandi burya mu isengesho nta muntu akwiye kwigishwa amajambo yose agize isengesho akwiye gusenga. Nibaza ko hariho kumbure ibyo twakuze twumva n'ubu kumbure bigihari aho usanga hariho ibisabisho umuntu ashunguruka kwa kundi nyene kuva ku ijambo rya mbere gushaka kujya nyuma cama ari ca gisabisho nyene, ariko mugabo bivanye n'urugero umuntu yipfuza kw'ibintu, bivanye n'uko gusenga ari ukuganira n'Imana, kandi kuganira n'Imana naho nta muntu akwiye kukubwira ibyo ukwiye kuvuga byose ngo ariko ugenda kuvuga ugenda ubisubiramwo. Byari nari mu rubanza rumwe rwa mariage munyemerere ko mbone mvuye gutyo, hanyuma rero nsanga mu byo bavuga hariho paragraphe ngo bategeka kuvuga, hariho agace, hariho amajambo umukwe n'umugeni bategerezwa kuvuga ku mutwe bakabwirana ibyo umwe wese asezeranira, ni ukuvuga ibigize isezerano umwe wese asezeranira mugenzi we. Hanyuma rero aho hantu twarahatebeye kubera byarapararagaye biragorana yuko kumbure ya paragraphe bayisubiramwo neza, kandi aho naho uwari karashingira nawe yari strict, yashaka yuko atakajambo na kamwe umuntu asimba canke ngo akavuga kutariko, kuko numvise abandi bavuga mbere mu makomantere mu nyuma ngo bajya abantu baburana basaba ama divorce, ubije ibintu ngo bahora bavyitwaza mu manza
akavuga ngo jewe nimurabe mu byo nemeye ibyo twasezeranye iki kintu ntaco navuzemwo Imana yacu nidutabara rero kumbure ngira ngo ni nayo mpamvu abashingira bamwe bamwe kumbure baba strict kandi bakagira handi bakabaseriye kuri ayo majambo kandi urumva baba barababwiye yuko bayategura bakayasoma neza bakayahonda mbere ntibanabemerera ko bayasoma ahubwo bayategurira mu inama bakaza kuyavuga rero niko ndavuga ngo igituma ahantu tutahateba tuvuga ibyo uyu muntu yavuze ariko mu kanya duhava dusenga umwe wese avuge abwira Imana ibyo yumva mu mutima kuko Imana inezerezwa n'ayo majambo yibwira avuye mu mutima iwawe atavuye mu byo bakubwiye ngo ufate ku mutwe uhonde ibintu nyine nk'ibyo Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro na hari ikigo kimwe nigeze kwiga muri iyo minsi iheze mu gitabo bita ngo ni l'art de leadership hanyuma rero baravugamo ibijyanye n'uburongozi uburongozi bubereye ubuhinga cyangwa se uburyo bwo kurongora ingene umuntu yiba umurongozi mwiza ibintu byose nk'ibyo kandi nahigiye ibintu byinshi kumbure na cyane cyane ko jewe kuva kera mu bwana ibintu byo kurongora ndabitinya nibikigiye kimwe bigeze kumva kurongora korale umukozi w'Imana yaraturongoye ico gihe ni nawe mbere warashaka nuba ndongoye nawe bidakeneye ko niko ndavuga amazina yiwe rero ampa kurongora korale ico gihe ndabyanga kandi rero avec imyaka mike yakumwe ndayifise mu bijyanye n'imyaka y'amavuko na n'ukuntu nyine ntari ndabizi ko burya uhawe ibikorwa by'Imana utagawa utanga burya n'ukuri ndasanze nasi ariko mugabo mu nyuma mba obligé yo kwemera ndarongora iyo korali yari korali itoroshe yari korali y'abantu bansumba yari korali y'abagabo n'imisore nanjye ndavuga ngo narugwaruka narakajene karutse kandi ico gise nari bwashike mu mwaka w'icumi murumva yuko nyene nari ngene mutoya hanyuma rero ico gihe nibuka ko natinye byo kurongora mu mashuri sinigera nitoza ngo mbidereke niba ko n'amashuri amwe basanga nciye ubwenge banzi nyine ko ndabitora kabisa nandika byo ugasanga rero bashaka ko ari je no badereke kubera ko ngo umudereke akwiye kuba umuntu azi ubwenge ngo abitora ku buryo nazo yagiye mu manama muri direction cyangwa ahandi mu manama y'indero n'ibindi y'abavyeyi n'abigisha n'iki kumwe n'abanyeshuri uyo muntu ibyo biza bahari ntibizomunanira mbanje kuja muri ibyo ariko umugabo siyo ntumbero rero nico gitabo rero cico cigwa isanga mu majambo avuga ngo burya ngo abantu bakeneye kumva indongozi yabo ibabwira amajambo iyakura ku mutima ngo abantu bakeneye kumva ngo ubarongoye ababwira amajambo ngo ava mu mutima Imana yacu nidutabare amajambo ava mu mutima atari amajambo ngo umuntu ngo yanditse mu bipapuro ngo azarasoma ngo ahonde agirene baba bakeneye kumva yuko ari amajambo agizwe n'ukuri kose kuri muri wewe uburongoye abo bantu ugusumba ngo kubikompoza ukagenda ukagira ngo ukabisoma nk'aho umengo ni indongozi nigisomwa bakwandikiye bamukomporeje Imana yacu nidutabare rero ndahinda bivurizwe nuko kumbura aya majambo tugomba twifashishe atariyo tugomba duhonde ngo tujye duhava tuyahondoroka ariko tugomba ngo umuntu wese abwira Imana mu mwanya uza kuza ibibi nibyo aza kumva yoyibwira uyu muririmbyi rero tubonye ryari sengesho uravye yiyadresa kuri mpemu yera hanyuma rero muri zino ndirimbo bashizemo no mugwi w'indirimbo zitiriwe ngo ni za mpemu zivuga kuri mpemu yera aravuga ngo mpemuwe mufasha wacu yewe mpemu yera murazi ko ari indirimbo ivuga ngo bibwire Yesu bakavuga murimo ngo bibwire mpemu bagasubira bakavuga bagasubiramo hama ngo bibwire data Imana yacu nizimbaza rero
uyu nawe rero yabwiye mwemuye yiyageza kuri mwemuye aravuga ngo mwemuwe cyane mwemuyera wewe mufasha wacu uhore uduhumuriza Imana yacu n'igitabaye. Aha numvamo yuko ari nkaho yavuze n'ibindi byinshi aradondagura yerekana yuko hariho ibiduca ivutu mu buzima bwacu bwa minsi yose, hariho ibitudekuraja, hariho ibiduca intege, hariho ibituvuna umutima, hariho novuga ngo ibidusubiza hasi, ibiducinyiza, ibidusubiza inyuma, ibituma twumva ko turandutse imitima. Imana yacu nidutabara. Hari indirimbo bavuga ngo izo nkuru zivugwa muri iyi si yacu murazumva, inkuru z'agahinda kandi zirateye ubwoba. Umve ntambara z'ijyaniro, umve magwaradakira. Reka turabaca bavuga ngo benshi cyane bamaze gucika ivutu biyebuye, barareba imbere bakabona umwijima niyo baja, ntibamenye Yesu ko ari we mukiza w'abantu. Ndakubwira inama wenyura Yesu wenyene, umvi ntambara zijyanira. Imana yacu nidutabara. Iyo ndirimbo bariko berekana yuko muri kino gihe havugwa inkuru nyinshi zica ivutu ziteye ubwoba. Ubu bavuze ngo igihe banaka batera banaka, utagize ubwoba nta mutima yari afise. Bavuze ngo ugiye kiriya gihugu catera kirya gihugu, utagize ubwoba nta mutima yari afise. Niraza ko mbure abatari bake ayo majambo muyazi ingene avuga, naho ndayakoresheje muri iyo tournée. Imana yacu nihimbaza. Rero muri iyo yavuga ngo mwemu yera wewe mufasha wacu dufise. Aho uravye mu ijambo ry'umutwe ry'indirimbo, iri jambo mufasha usanga bo bakoresheje ngo umurongozi, umuyobozi atuyobora, ko bavuga ngo Holy Spirit faithful guide. Wewe utugida, wewe mugide wo kwizerwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gisha avuga ngo rero uhore uduhumuriza, kuko hariho ibihe tugeramo tugakenera uduhumuriza kubw'intambara, kubw'amakuba, kubw'amageragezwa, kubw'ibibazo, kubw'ibiduhagaze imbere biduhanamiye. Hahora hagera igihe tugakenera ubuduhumuriza. Hari naje avuga ngo uturongore utwengenga mu mahanga tuja iwacu. Muri runo rugendo turiko turajamwo tugenda iwacu, turakeneye uturongora atwengenga. Kubera iki? Umuntu akenera kwiyengenga, kugenda pore pore. Iyo hanyerera, iyo hameze nabi, ashobora kumbura guhonyora kuyihwa, bigasaba yuko yiyengenga, akireserva, akirinda, akaraba yuko atakintu cyotuma kumbure agira ikibazo ahonyoye, ko adahava nyerera, adahava tsitara, adahava honyora iwa. Imana tunedutabara. Avuga ngo uturongore utwengenga. Mani majambo nimwe yagomba kuvuga ngo hamwe turongora twengenga muri aya mahanga turimo tuja iwacu, muri runo rugendo turimo tugenda iwacu, nitwoshika iyo tuja, nitwoshika iwacu. Turakeneye rero uturongora twengenga, kandi uwo nawe ntawutwawe, ni wewe mwembera mufasha wacu, umugide wacu, umurongozi wacu, umuyobozi wacu. Wewe karangaza, wewe utwereka inzira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha,
yavuze kandi irindi jambo ngaha avuga ngo abarushe ubakomeze, Imana yacu nidutabare. Irindi jambo tureganye nibuka ko hari kurasi baba baririmba bavuga ngo utwengenge Mana utwengenge, utwengenge turabo kwengengwa. N'ibindi kumbura byarabitega gutyo wowe mu masengesho kandi ugasanga biraryoshe, ni hano nyine urumva nyine ijwi ryo kuririmba si birebire na nyine no gucishamo nyine. Rero utwengenge kuko turabo kwengwa, avuga ngo abarushe ubakomeze. Byumvikana ko muri runo rugendo turiko turaja iwacu mw'ijoro, umuntu arashobora kuruha, umuntu arashobora gucika intege, umuntu arashobora kurambirwa, amazi yazindutse bikavugwa ngo ageze kure, umuntu arashobora kumva yarushe, aravuga ngo abarusha nabo muri runo rugendo kuko turaruha. Uri muri yavuze ngo inzira ncamwo iri mw'ishamba, irimwo ibikoko bintera ubwoba, ngo bigatuma ngira ubwoba n'agahinda, ngo ngaca nipfuza gusubira inyuma. Ariko muri ibyo bihe nyine umuririmbyi aravuga ngo ntabara Yesu, bino bikoko bigira binteze muri rino shamba, Imana yacu nidutabare. Ni ukuvuga ngo haragera igihe umuntu yumva yosubira inyuma, haragera igihe umuntu yumva yobivamwo, agaca yikora ku gusoyo akavuga ngo ntabara mwemu yera, ngwino usubizemo inkomezi, ngwino usubizemo ubushobozi, ndagomba kubandanya, ndagomba gushishikara urugendo, kandi ni wewe nkomezi zacu. Imana yacu nidutabare. Mu biganiro byarenganye cyane cyabaye kongore ejo hahise, twavuze ingene mpemu yera nako icahirya ejo mu ntunge mbwe gutyo, twavuze ukuntu mpemu yera ari ubushobozi butubashisha gushingira intahe Yesu. Turavuga ingene Petero atararonka buno bushobozi bwa mpemu yera yihakanye Yesu, ariko amaze kuronka ubushobozi bwa mpemu yera aca arahaguruka avuga ngo sikingora kubivuga mbyeruye, kubibabwira nshize amanga yuko ibi bibaye ari byakozwe na wa wundi mwica mukamumwabamba mukamwica, ariko ko mu nyuma Imana yamuzuye hanyuma akaduza mw'ijoro. Ubu ari buryo bw'Imana Data. Amajambo menshi, Imana nidutabare. None rero n'andi majambo tumaze kubona, uhore uduhumuriza mwemuwe mufasha wacu, kandi uturongore utwengenga mu mahanga tuja iwacu, kandi ngo abarushe mwemu yera ubakomeze, ubongerere inkomezi muri no rugendo. Tugomba kuba dusozera abanye, tugomba kuba tubana cyane rwose. Hanyuma ni majambo ngaha tubona yavuze ngo ntemuwe mukunzi wacu, dufashe ntidukekeranye namba. Ntibishoboka ko tubaho tudakekeranya hamwe, twubaho tudafise mpemu yera, ariko dufise mpemu yera bica bikunda tukagira ukwizera gushitse, kuko mpemu yera ari muri twebwe arabidushoboza. Imana yacu nihimbazwe. Ubuzima bwacu bw'ukwemera bw'ukwizera buba ubushinzwe mu gakiza, buba ubushigikiwe na mpemu yera. Mpemu yera aradushoboza, akaduha ububasha n'ubushobozi bwo kwizera tudakekeranya, kuko gukekeranya nico kimwe no kutizera. Gukekeranya, umuntu akekeranya ntizera, gukekeranya gukwiye kutizera. Kandi ijambo ry'Imana ryo mu Baheburayo rivuga ngo kuko utizera bidashoboka yuko ashobora guhimbara Imana. Imana yacu nidutabare. Kandi aravuga ngaha ngo ntitugendere mu mwiza kubwo kugeragezwa nabi. Tugeragejwe nabi, iyo duhuye n'amageragezwa, iyo duhuye n'ibitwosha bitubwira kuva mu gakiza, mpemu yera mukunzi wacu, aho hantu uze wamuseruka,
hahandi tuba tugomba kukwihakana, hahandi tuba tugomba kubivamwo, ze wamuseruka mpwemu yera udushoboze kugira ngo ntidukekeranye namba, hanyuma duce dushobora kutagendera mu mwiza iyo tugeragejwe nabi, kuko ibitugerageza biba bidukwegera kugendera mu mwiza, ariko wewe niwahaba bizokunda yuko tutagendera mu mwiza. Imana yacu nidutabara. Aya majambo rero niyo tugomba tugarukize ko mu gice cya gatatu yavuze ngo mwemuwe muvunyi wacu ndamutse nsinzwe n'urupfu. Ni ukuvuga no kuri cya gihe ku kanyuma umuntu agomba atabaruka ave muri buno buzima ageze ku nkombe y'urupfu. Yavuze ngo ndamutse nsinzwe n'urupfu nshyitse ku nkombe y'uruzi ngatakishwa n'ubwoba mbega ndarujabukane. Murazi iyo umuntu arikanya ageze ku mfiro nta n'umuntu atinya urupfu kumbure kiretse ubishobojwe n'uyu mpwemu yera, kuko aba yamaze guprojeta akamwereka iyo agiye avuga ati abariyo munda bariko baranyakura ndahabona iyo ndiko ndaza uyo muntu ntiyipfuza kugenda. Hanyuma ariko mugabo tuzi ko urupfu rutimitse. Imana itarakubwira ubuntu bikwereka iyo uri kuraja mu gihe cyo ku mfiro urupfu ruteye ubwoba. Aravuga ngo ngatakishwa n'ubwoba nti mbega ndarujabukane, mfasha mpwemu yera kubw'amaraso umpamagara uti ngwino aho naguteguriye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tunamusana n'amajambo rero tugomba dusenga Imana. Umuntu wese abwira Imana uko yumva. Uyu muririmbyi ariko arabwira mpwemu yera ibyo akwiye kumukorera. Bene data iyi ndirimbo itweretse mu kurangiza ko mpwemu yera tumukeneye mu buzima bwacu bwa minsi yose. Turi muri ano mahanga tuji iwacu muri no rugendo, tudafise mpwemu yera ntibikunda, tudafise mpwemu yera ntibishoboka. Wari ukwiye kugira umwete wo gusaba mpwemu yera, wari ukwiye kugira isengesho ryawe rya minsi yose ukamusaba mpwemu yera. Nigeze kuba ahantu hamwe muri ako karere bama bashiraho umwanya wo kuvuga ngo abashaka ubushobozi bwa mpwemu yera bahaguruka. Nakunda kubona rero hafi nka bose imisi yose, ariko mugabo nibuka umundi munsi umwe habaho umuntu avuga nari ijambo ryaba riri muri jewe. Nzi ko mpwemu yera kumurondera umuntu akwiye kugira umwete udasanzwe, umuntu akwiye kubyitwararika, umuntu akwiye kugira umutwaro, kandi Imana ikabona hariya mu mutima yuko uyu muntu afite inyota mpwemu yera, yumva ko ababajwe no kuba adafise mpwemu yera, yumva ko ababajwe no kuba umengo ni ikintu cy'igikamvugwa, ababajwe no kuba umengo nta bugingo busagutse bwagutse buri anabondance buri muri we. Hanyuma Imana ikabona guhaguruka no guhereza umuntu mpwemu yera. Imana tudutabare rero. Uyu muntu bavuga cyangwa ngo ariko mugabo abantu bari basanzwe bafite umutwaro wa mpwemu yera. Apana kubera ko mwumvise yuko ngo bavuze ngo abashaka mpwemu yera nabo ntawe utumushaka, kandi ni byiza, ariko amasengesho ahagurutsa mpwemu yera akaza kubana natwe n'amasengesho avuye mu mutima ku muntu abifitiye umutwaro, ku muntu yumva bifitiye inzara n'inyota, ku muntu yagaragariye Imana mu mutima yuko by'ukuri akeneye mpwemu yera. Si ibintu umuntu arondera umengo n'amafyeri umengo n'abandi ko bahagurutse reka nabyo mpaguruka, ugasanga mu imbere yo guhaguruka baje kuraba ko nanakahagurutse, ugasanga hari n'uwahaguruka kubera ko abonye ahagurutse nanakahagurutse mu bantu bashaka mpwemu yera. None jewe ko riko nuhaguruka agaca ahaguruka kubera ko banakabahagurutse. Yasuko ariko wewe umutima wawe ukwiye kugaragariza Imana yuko wipfuza mpwemu yera. Atweretse yuko rero twama dukeneye ko mpwemu yera duhumuriza, dukeneye ko yo turongora twengenga, dukeneye yuko iyo turushe
adukomeza, adushigikira, atwamuraja, adutera intege, aduha renfort kugira ngo bikunde tubandanye Imana tune dutabare. Kandi indirimbo itubwira ko mu buzima bwacu bwa minsi yose hari ibihe tubaho tugakekeranya, tukaba duha n'ibihe twumva tugize novuga ngo gukekeranya, kwididanya imitima, kwikijanya imitima. Atwese yuko mpemu yera abanye natwe muri ibyo bihe byo gukekeranya, duca tuba tudakekeranya namba. kandi ngo niyo tugeragejwe nabi naho mpemu yadushobora kutagendera mu myiza, ahubwo akadushobora kumenyesha. Tubonye rero no muri Bibiliya yarangije avuga ngo no kuri cagengeze ku nkombe y'uruzi, urupfu rungondoje runtwaye, yamfasha kubw'amaraso. Ico gihe nzobageze igihe novuga ngo mbega ndarujabukane. Ariko mpemu yera, wewe mufasha twahawe, wewe murongozi twahawe, wewe mukunzi twahawe, fasha kubw'amaraso, fasha kubw'imbabazi, en d'autres termes, hanyuma umpamagare uti ngwino, ndi hano, ngwino ntugire ubwoba, ca muri urwo rupfu nyene, caho hantu nyene muri urwo ruzi, uruvogero ujabuke ndi no hakurya. Ndakurindiriye, Imana yacu idutabare. Bene data, sinzi nyene amajambo nokoresha kugira ngo ndabumvishe ko dukwiye kwamana ntaryo, dufise umutwaro wo kugumana na mpemu yera. Twari kuvuga byinshi cyane kuvugira ngo sinzi, Imana tugiriye ubuntu tuzobigaruka ko kumbure, kuko ibisuku bivuga ngo kuri uno munsi mukuru wa mpemu yera gusa yaye abantu barabikeneye igihe cyose ubuzima bwabo bwa misi yose. Si ibintu bikwiye kuvugwa rimwe mu mwaka gusa, wapi haba namba. Nizera yuko tuzobigaruka ko ndacafise ibindi biganiro bibiri numvise mu mutima ngiye kuzovuga ko kumbure nyuma ya bino tumaze imisi tuvugana, hanyuma kumbure umuntu azohavagarukiriza ngaho azarabigaruka ko kumbure ari uko umutima ugize ubimuyoboreye none n'ano majambo. Kandi nizere yuko mumaze imisi mwumva ibintu bidasanzwe ku bw'ano majambo avuga kuri mpemu yera. Muri buno buryo nyine twahisemo kubivuga, muri buno buryo nyine twabirongowemwo ngaha kuri Ntambwe Idahita TV. N'ano majambo, mbega mwana majambo twumvise none wumva hari umutwaro ukuyemwo, wumva wosenga, wumva hariho ikintu wobwira Imana, wumva hari ikintu wovuga ngo Mana ngirira neza, Mana ntabara. Wumva wobwira Imana, wumva woyibwira iki, wumva wosaba mpemu yera. Mbega warahawe mpemu yera canke ntawe ugifise? Imana tumedutabare. Rero reka dusenga Imana, twiragize Imana mu gusoza kino kiganiro. Ariko n'abahigi abantu bafise mpemu yera, ata mpemu yera nta buzima, ata mpemu yera urugendo ruja mu ijuru ntirushoboka, ata mpemu yera iyobokamana ntirikunda, ntirishoboka. Imana tumedutabare, koko mpemu yera niwe mababa azogurukana ishengero yatire mu kirere rishike mu ijuru, aho urumva ko tugeze kugira ngo ku yindi dimension yindi yo kuvuga ingene mpemu yera ari we ndege izorerura umugeni ava mw'isi. Imana yacu nidutabare. None n'ano majambo dusenga Imana ntamagwara aho kuvuga muri siko kuyama, ariko mfise ivyizigiro yuko wewe wakurikiranye kino kiganiro utavuze ijambo na rimwe wumva urose mu Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma. Turagushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. None rero umuntu ayumvise akaba yakiriye kandi akayizera, hanyuma akaba yumvise hari icyo yokubwira ku bijyanye no gusaba mpemu yera, akaba asanze hari ibihe yahora ageramo agakekeranya, akumva aracitse intege, akumva ararushe, akumva ariko aranyerera, agomba gutemba. Ariko akaba yumvise muri ino ndirimbo yuko mpemu yera arongora abaja mu ijuru abengera kugira ngo ntibanyerere, ntibatembe, ntibatsitare. Uyu muntu yumvise ko mpemu yera ahumuriza abantu bari barandutse imitima kubw'ibyo bariko baracamwo. Uyu muntu yumvise amajambo yose, hanyuma akaba afashe ingingo yo kukubwira ibi nyine ariko arakubwira.
erega Mana korera kuri ibi nyine ariko arakubwira isengesho ariko arasenga ngo Mana ngira gutya, Mana ntabara, Mana nyereka, Mana mbere inyishu, Mana mpamwemu yera kugira ngo nshobotse n'urugendo y'umuntu ntiwirengagize ijwi ryiwe ariko umutabara umubere inyishu umugirire neza umuhe kuzura mpwemu yera maze mpwemu yera murongore impaka amushikana mw'ijoro. Urakoze ibyo ugomba byose turabyiteze kuri bano bakunzi ba kino kiganiro Igitondo Gishasha mu izina ry'abagera ku isi yose no tubyizeye, amen.